ngo kumurigata urumva yeko aramurigata yereka aramurigata ururimi nimba hariho utu antibare dushobora gukingira indimi muze muratwambara cyangwa badukore abahinga bazi gukora ibintu bakora n'utwo tuboro ngo yamuhekenya ururimi agasonga akagasanga kakwa kuvako ubu kararereta uriko uranteza mbutiyaje urumva mu bisanzwe indimi zibiri ntizijya mu kanwa n'abantu babikora mu vyumva indimi zibiri ntabwo zijya mu kanwa ivyo mu vyumve ukuvuga ururimi rwawe nigo ruja mu kanwa gonyene hagiyeyo urundi nta rundi nyene mu kanwa hakoze hadekanije ururimi rumwe ibindi bijayo n'ivyo kurya n'ibifungurwa cyangwa ibinyobwa bimanuka. Yo wagwan my people, it's your boy Daniel official kuri mic za Wagos TV. So guys, ukaba utarafyonda subscribe nico gihe ngo ufyonde subscribe kugira ngo ubashe kuguma wironkera inkuru ziryoshe, ibiganiro bimeze fresh, ibintu byose bimeze fresh kuri Wagos TV. Urazi ntabwo tuza tubamaramaza ku bantu bakuze subscribe ntabwo wavyicuza. So rero mwibuke no kudukurikirana ku mbuga zacu nka Facebook, Instagram, TikTok, hose ni Wagos TV. Ndetse wifuza kumvugisha cyangwa ushaka ko dukorana ikiganiro urashobora kunyandikira. Nanje nitwa Daniel Official, abeshi mumaze kumenyera ku mbuga zanje zose niko nsanzwe nitwa. So rero ikintu nanje kuvuga ku nkuru yariko ivugwa ko cyane y'umusore ava muri commune ya Kananira, intara ikomine ku mutumba wa Kananira, intara ya reka ndabe ya Tangara, intara ya Tangara. Okay, sasa uwo mutipe yasomye umukobwa bya bintu rejene bino misi abajene bino misi baharaye by'abazungu byo kunyunyura byo bavuga gute kunyunyura n'iminwa kuri ntuzenya kuri jimbere ho bavuze ko ari uko ngo kumurigata urumva yeko aramurigata yereka aramurigata ururimi muzanye basi nubwo niko natwenganye biba bibabaje gusa nyene akabigatwengo nk'akeza kandi sije nabiteye n'abantu benshi ndazi iyi nkuru hari gusoma inkuru bivaye no kuntu yanditse ugasanga biba bitwengeje biba bisekeje vraiment urumva jimbere yo yanditse umutwe w'iyi nkuru yanditse ibwira ati yaraye ahatswe gucika ururimi inyuma yo gushaka kugotomera ku ngufu ururimi rw'umwigeme yariko araresha aca muhekenya isonga ry'ururimi yo abakobwa barabaye nabi vraiment yo guys nukuri mwarabaye nabi vraiment umva umutipe kwa kundi bya bintu abatipe so kuvuga abatipe gusa n'abadada nyene abajene bino minsi ibintu baharaye byo kuri gatana indimi kununuzanya indimi aho bavuze kugotomera umugani wa jimbere kugotomera na indimi bya bindi ro mwiharaje umva uwo mukobwa uzaya abantu b'inkozi y'ikibi vraiment cyane ko uwo mukobwa Imana ntizomubaba Imana ntaca itababarira gusa umukobwa yatinyutse no kuri gukora ibintu nk'ibi ibaze vraiment none hajye ubundi bwo je nibagije impamvu umukobwa gusa ntabwo niko ndagira ntabwo niko namuciye urubanza ntabwo niko ndamujajinga nyene basi ni commentaire ziwanje cyangwa nuko ndavyibaza none gute umuhungu aje agusoma akagufungura umunwa ku nguvu we ata kintu kibi wari wamuteguriye ahubwo gico nibaza umutipe yagiye gusoma uwo mukobwa cyangwa yagiye kugotomera uwo mudada agenda kumugotomera azi yuko yemeye cyangwa azi yuko biza kugenda neza basi je ndiko ndavuga ibintu nkunda kubona mu mafilime murashobora gusanga kwanza mwese murabizi amafilime murabizi urashobora gusanga umuntu mwariko muravugana ati mutaye mumeranye neza gusa ukagenda kumusoma bigaca bikunda cyangwa gaca nakwemera bivaye n'inge n'ubumusoma
ivyo ndabizi mu mafilime sinzi ko bibaho mu buzima busanzwe. Rero ndiko ndiyumvira uwo mutipe nimba yaravuye kura nk'agafilime nk'akamuvi k'ivyo kajanye n'ibintu nk'ivyo ugasanga niko yariko ari prefera ko akagenda agira musome kugira bice bigenda neza. Umudemu gusa uri umukobwa ikintu utagikunze nta mpamvu yo kurinda kumujya umenyo no yafuguma afunze umunwa yari kumusomera iki cyangwa yo amukwepa byari izo ngorane zose ntizari kuba zabaye. Rero ndiko ndavuga ko uwo mutipe ugasanga uwo mutipe yagiye kumusoma azi yuko ibintu bica bikunda. Abantu muri amafilime ivyo murabizi sinzi mu buzima busanzwe ko biba ivyo sinzi ko biba mu buzima busanzwe gusa abantu muri amafilime y'abazungu ivyo murabizi ugasanga yaragiye agiye kumusoma azi yuko aza kumwemera basi uko basomana ugaca usanga bice binakunda ugaca usanga feelings zabo ziciye zijyanana ugasanga atanguye kumwiyumvamwo kubera kisa bamuhaye canke iki. Rero nawe yagiye kumusoma vya bindi vy'abazungu bimwe vya kizungu vyo kunyunyutana iminwa kugira ababo bakoresheje kugira kumurigata. Oya no bamvu ukoresheje igitereme kibi ku reka nsome nda yagiye kumugotomera gusa kugotomera nukunwa kugotomera nukunwa no yagiye kugotomera ururimi uwo mwanditsi nawe ya sinzi gusa usanga ariko bavyita jere usanga ntabizi ariko okay yagiye kumugotomera azi yuko biza gukunda aragenda aramusoma. Umukobwa aho gutuma kwepa aho kumwankira cyangwa kugira iki umuntu ashobora kumwankira atakibazo kibaye kandi gusoma umuntu ibi byo kugotomerana ibintu byo ibyo kunyunyutana iminwa urashobo je nibaza yuko umwe yavyanse ko bidashobora gukunda none yafunze umunwa wagize aha yo kwasamika gute yorinda ko kujinza cyane ubwo wogumuko ufunze umunwa yo gusoma gute yo kunyunyuta gute yo kugotomera gute urumva nawe nibyo nyene yashangiye yashatse kumuhana nyene kugira ntazopfa asobiye cyane yashaka kumukuramo ako karimi nyene. Umutipe yagiye aramusoma aragena munyonyota umukobwa aremera aragira ururimi arayemera ururimi ararushira ururimi rwaja mu kanwa acara hekeye. Imagine vraiment guhekenya ururimi rw'umuntu ibazero guys ibazero aba baby bacu ukuntu basigaye biyumvira muri attention vraiment kuko ewana mugiye kuhabona abantu mukunda gusomana mu bwo buryo muze mugabo nimba hariho nk'udukingira indimi utu antibare nimba hariho utu antibare dushobora gukingira indimi muze muratwambara cyangwa badukore abahinga bazi gukora ibintu bakora n'utwo tuboro kugira bazoze birinda izo ngorane. Ngo yamuhekenya ururimi agasonga akagasanga kakwa kuvako ubu kararereta bagashonye sinzi ko kanamatana nimba batashize ko ntuzenya ya boro ya ntuzenya imwe bibafatanya ibintu kugira bimatane bayita ndayibagiye super glue bayita super glue akaba ariyo banakoresha kugira babifatanye. Rero reka maze nsome inkuru ukuntu ivuga nawe mumaze muyumve kuko ari abantu usanga badasoma ama text. Okay reka nsome nagakuru kagufi banditse bavuga ati yaraye aswe gucika ururimi inyuma yo gushaka kugotomera ku nguvu ururimi rw'umwigeme yariko araresha aca amuhekenya isonga ry'ururimi. Ivyo vyaraye bibereye mu bunywero bwo ku mutumba na zone Kananira muri komine yagutse ya Tangara intara ya Butanyerera aho
kuri uyu wa 22 mu kakaro 2025 umusore w'imyaka 25 yaraye akomeretse isonga ry'ururimi inyuma yo gushaka gusoma ku nguvu umwana w'umukobwa afise imyaka 14 bivugwa ko yari amaze iminsi amuresha uwundi akamutera uwinyana. Nk'uko twavyiganiwe n'abari ngaho hafi ngo uwo mwana w'abahungu yaramaze iminsi arondera cyane uwo mwigeme asanzwe akorera muri ubwo bunywero ashaka ko baryamana. Kuri uwo mugoroba wo kuri uyu wa 22 mu kakaro 2025 niho yabonana na wa mukobwa baraganira gato, ariko uwo mukobwa we ngo ntiyashaka imigenderanire n'uwo musore. Amakuru ava ngaho avuga ko uwo musore abonye ivyo kwinginga binaniranye aca afata wa mukobwa ashaka kumugotomera ururimi ku nguvu, uri wundi nawe amushinga amenyo ku rurimi ruhakwa gucika. Nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro uwo musore ngo yaciye anyarukanwa ku ivuriro ry'Ibuhiga, uwo mukobwa nawe akaba apfungiwe ku biro vya zone Kananira muri iyo komine nyene ya Tangara. Okay, murumva kwanza umukobwa yari n'umumine yari afise imyaka 14. Gusa nyene uribaza gute umukobwa w'imyaka 14 aja gukora akora mu kabare gute umukobwa w'imyaka 14 akora mu kabare? Ari ibintu nyene biba bidasobanutse. Gusa sinzi ntavyo nzi, gusa nibaza umwana w'umumine ko aba ataragira kuja gukorera amafaranga bari kwishure bakiriki. Gusa umukobwa w'imyaka 14 akora kuja gukora mu kabare, yaba kari n'akazi ko mu rugo basi twavuga ati ivyo byo biramenyerewe nabo kebuke nubwo navyo nusanga bitemewe, ariko umukobwa w'imyaka 14 vraiment mu kabare nyine hari ibintu usanga ari amayobera. Hari n'igihe usanga yarabesha imyaka kugira uwo muhungu ngira hanwe, ntabyo nzi, ntabwo ndabizi, cyangwa ugasanga bari bamukoresha atarakwiza imyaka nyene. Gusa nabo urumva baca bakurikirana, ni ibintu nyene biba bitemewe tu gukoresha umwana w'imyaka 14 ataragera. Kandi ikindi naco urazi hari abantu benshi bafise ivyiyumviro vy'uko umukobwa wese aba akora mu kabare aba yidandaza. Umva n'uwo mutipe yagiye kurondera uwo mukobwa adashaka ko bakundana, ahubwo yashaka ko baryamana. Ntabwo yagiye kumurondera ngo ashaka ngo bakundane bazokubakane bagire, wewe yashaka bamaturane gusa vyonya atabindi. Urumva ro umukobwa nawe yaguma mukatira amutera uwinyana nkuko babivuga, gushika umuhungu avuga ati nimba umuhungu yari yishwe sinzi, arengera kuri wa mukobwa mugotomera ururimi, nawe umwana w'umukobwa ati uriko uranteza mbutiyaje. Urumva mu bisanzwe indimi zibiri ntizijya mu kanwa, n'abantu babikora mu vyumva indimi zibiri ntabwo zijya mu kanwa, ivyo mu vyumve. Ukuvuga ururimi rw'uwawe nirwo ruja mu kanwa rwonyene, rero hagiyeyo urundi nta rundi nyene mu kanwa hakoze hadekanije ururimi rumwe, ibindi bijayo n'ivyo kurya n'ibifungurwa cyangwa ibinyobwa bimanuka. Ibiribwa navyo cya kintu kiba kimeze nk'ikigunyu toshe bakumira urinda guhekenya. Rega nubwo tuvuga uwo mukobwa ngo ni inkozi y'ikibi yahekenye ururimi rw'umuhungu, igihe nawe ntushobora gusanga atavyo yarazi, kuko hari ukuntu nimba nawe yarazi filime y'abazungu, hari ukuntu abazungu gusa n'abantu uzenya na twebwe aba black abirabure, na twebwe hari abantu usanga ivyo biboro babizi usanga babikora. Ushobora gutamika umuntu icyo kurya kivuye mu kamwe wawe, murabizi abantu bari amafilime cyangwa abantu bari en couple, abantu bari mu nkundo, ivyo bintu barakunda kubigira. Je ndabibona mu mafilime, ugasanga urafise nka biswi mu kanwa urayihereje uwundi urinze kugira umusomanya ukamuha agacarya cyangwa ukamuhekenyera ukagira. Ivyo bintu hari abantu barabigira. Uwo mukobwa ushobora gusanga yarazi ko ari nk'agatumbura muhaye cyangwa nk'akabiswa muhaye, ugaca usanga nawe yaciye ahekenya azi ko ari ico kurya muhaye, atarazi ibintu byo kugira byo kunyunyutana iminwa cyangwa ibi vyatira range imikunjo, atavyo yari yiziye. Kandi urumva ko ari n'abantu bibereye iyo za ruguru
aboro ushobora gusanga atari ibyo yari yiziye akagira na kantu yaba yaramuhaye arye, urumva bwari no mwijoro ashobora kuba ataranabibona ugasanga yihekenye azi ko agire ko ari akanyama ariye, ugaca usanga ugwara ururimi. Rero uwo mutipe nimba yigeze nko uwo mutipe we urumva ivyo yakoze yarabize, ivyo yakoze yarabize, yamuhaye ururimi ashaka banyunyutane ashaka banyunyutane amuha ururimi. Rero umuntu uzanye nawe umukobwa nawe acagira ko arakanyama, urumva hari no mu kabari hari guca usanga hagize kabari n'akanyama yamwokereje yayamwokeshereje agaca usanga aragaheka, cyangwa ugasanga yumve na kabiswi, cyangwa ugasanga abikoze abizi neza ko ari ururimi. Urumva inkuru nyene imenywa na nyeneyo. Urumva hagati y'abo babiri bashobora kuba aribo bazukure, cyangwa ugasanga gusa ico abantu benshi tuzi nuko ashobora kuba yabigize abibona mu gihe kandi yashoboye kumuforosa kugira bikore. Urumva nk'ivyo duca tuvuga ko yarabizi, gusa nawe ugasanga nta n'ivyo yaramenyereye, akumva ikintu kiri mu kanwa agahekenya kumvireza ukumva cagwara ururimi, sha ubu kamukoze pe. Gusa kandi muze mumenya ko atari ururimi ruja mu kanwa k'uwundi muntu, akanwa k'umuntu kagenewe kujamwo ivyo kurya, ivyo kunywa, ivyo bindi. Ushize ururimi mu kanwa k'uwundi muntu niyambutiyaje uriko urateza, urumva hacaba isanganya, umuntu ashobora guhekenya azi ko ari ivyo kurya ahekenye. Mwibuke kudufollowinga ku mbuga zacu zose za Wagos TV. Gusa kandi abajene twikebuke, tureke kuza turaforosa umuntu ikintu yakwiyamye mureke. Urumva nyene ni vya bindi vyo gufatirana umuntu kumufata ku nguvu, ugasanga bikuvyariye ibindi bintu, bikuvyariye izindi dosiyo, ugaca usanga n'uwo mukobwa nta n'imyaka yarakwijije cyangwa n'uwo muhungu nta, kuko ntitwibande ku bakobwa gusa, n'abahungu iryo hohoterwa turarikoregwa. Ugasanga uri umukobwa uriko uraforosa uwo muhungu, ugasanga nta myaka yarafise ntaki. Urumva guys, nyene bigaca bikuvyarira no gufungwa iki kandi nyene uwo mukobwa mwavyumvise, nubwo ntari nabivuze ko ari mu gace arafunzwe. Ico uba wakoze cyose utegerezwa kukibazwa, bategerezwa gukora iperereza bakaraba wagwana ibi byagenze gute. We wahekenye guhekenya ururimi rw'umuntu, wumvise nagatigo wari uhekenye niki, ukabibazwa nyene tu. Kandi n'uwo muhungu ashobora gukira ugasanga nawe arafunzwe. Gusa nyene abajene nyene twikebuke, pana n'abajene gusa, hariho n'abapapa bakuze, abamama bakuze, nabone bikebuke kuza murafata abantu, mufata umuntu gufatirana umuntu, gufata ku nguvu umuntu kugira akora ikintu atavyo ashaka, atavyo yumvamo. Nubwo toba yamufashe ku nguvu no gukoresha ibintu, uwo mwana w'imyaka 14 ntabwo biba vyemewe. Ivyo bindi bigukwegera umunyororo w'imyaka 30, 20 uzize ibintu vy'ubusa, wari kwikingira kandi bigakunda. Tubibutse kudufollowinga ku mbuga zacu zose za Wagos TV, hose twitwa Wagos TV. Unkeneye ushaka kumvugisha ashobora nanje kunyandikira ku mbuga zanje, nitwa Daniel Official. Ciao ciao.